ndabaramukije bakunze binsamirize nimbonesha kure buntu ije ry'ubuntu n'imvyizigiro ubu ni wa mwanya w'ikiganiro gato karakura ikiganiro cuno musi kikaba cadushikanye mu gisagara ca Ngozi aho tuza kurabira ahanini ukuntu umuntu ashobora gukora akazi ko korora izofi akaba azororera aho asanzwe abaye igikorwa kitamenyerewe n'abantu ariko ngo kirakogwa nkuko bisanzwe vyemezwa na Rushoza Jimmy umukukuruke asanzwe abikora akaba atanga n'impanuro kuba maze gushika mu zabukuru nkuko nawe yamaze kuja mu zabukuru akaba no musi asanzwe abeshejweho n'ubworozi bwo gutunga amafi akaba abikorana n'ubworozi bw'inkwavu inkoko imbata n'ibindi ni mukanya mwidonido rya kino ikiganiro mutegurirwa na jewe Jean Pierre Nkunzimana. Je nitwa Rushoza Jimmy nkaba n'umukukuruke ego nkaba mba ngaha ikinyami mbere yuko nja muri ubwo bworozi bw'amafi n'utundi tuntu duto two mu rugo jewe nari umukozi nk'abandi bose narakuze nizi ibintu byo kubaka mu bisanzwe je ndumwubasi nagize génie civile akazi kanje ndubaka kuva mu 1980 none naheza jeto igikorera Bujumbura itaraba ETP igitega hanyuma ndaza ndi installa ngaho Ngozi ndakora ubuzi entrepreneuria kubaka amasumisiyo n'ibindi byinshi hanyuma mu nyuma nakuze muri ma ONG nakuze muri Care International narakuze muri Intersos narakuze muri GTZ ntuzenya imuyinga Intersos imuyinga hanyuma ngarutse ku myaka 60 ningahe ni 3 nca ndahagarika ibyo byose kubera imyaka nca ntangura rero kwiyumvira ikintu umuntu amaze gukura yokora kwiyokipa urabona umuntu ariko arasaza ntabwo tunakora umuntu uzenya mu rugo iwe niho nace niyumvira korora amafi atari yo mu myonga kuko abantu bamenyereye ko abantu borora ifi hariya mu myonga mugabo jewe nca ndiyumvira ko nozorera muhira ico bita horsol wambajije aho nakwica cimviro ni mu radio ubuntu nyene mwigeze guha interview umusaza yitwa Aloise ndavyumva ndi ngamuhira asigura kungene yavyize muri Maroc yagize kuja muri Maroc agikora mu buzi bwa leta hanyuma ndavyumvise numva biranyije mu mutwe nca ndamurondera ko turabana hafi abangaha ku metero nk'amajana 3-4 ndagendiwe muhira sanga nawe arafise akantu gatonya ko kari gafise nka 3 metre 4 metre kare hanyuma numva biranyinjiyemo niho nacanza ngaha ndubaka iki kintu mubona ambassin ndayisimanta ndayipava ndayisimanta kugira ngo amazi ntiyemfiltre aja mu kuzimu niho rero naca ntangura kwibaza korora ayo mafi mwambaje aho nakwicimviro nagikuye ku radio yanyu ubuntu muri ko muraha interview witwa Habonimana Aloise none muri ko baraba mwabitabuye hajyari ubona ariko muravye nubwo musanzwe mukora ubona zikura mu mwabitabuye hajyari kugira ngo egome sikinini izo nyubako binya nabitanguye mu kwezi kwindwi 2025 avec le peu de moyens nayifise agafuko kisimashira ko boroboro gushika basihera hanyuma ncanja mu bintu byo kugira kwinstalla amazi y'imvura cyo bita système de collecte des eaux de pluie nuvuga amazi yose y'imvura agwa kuri aya mazu yose ndayakanaliza kugira ngo ndayashire muri ico kinogo hanyuma
hariya hirya murabona ntuzenya iyindi reservoir iri hariya anya nayone n'amazi y'imvura aja hariya anya kuko bavuga yuko ifi wororera whole soul zirakeneye kuronivera amazi uyumva ko ariko arasaza arazana odeur kumva ashaka kuzana akantu kashaka kunuka gatonya hanyuma ukaca yavidura ntiyavidura yose nawe vidura la moitié ukaca usubira ugacamo yandi mashasha kuko n'ifi zirakeneye icyo bita oxygene ego hano hariyo ntuzenya mukavidura hariyo tiyo iri harya hirya nkurayo amazi akagenda muri caniveau ego public hanyuma jewe nkaca ndahabusha nkashamwa yandi mazi y'imvura ego turumva ko matubwiye ko uko mubikora nimwe muvyikorera canke murashiramo abakozi babafasha kugira ngo ikicimbiyo magize cyangwa amafi umusuzi cyangwa mubaye kugira ngo kibandanye kigera neza murashiramo abakozi nukuri jewe nakubereye yuko umuntu ariko arakukuruka ararondera occupation nta mukozi nabishiramwo nije ndavyikorera n'umukozi tubara ngahanya ego hari ikibazo ntishyuye neza mwize kumbaza ati none izo fi mwazishizemo ryari zimaze igihe kingana gute izi fi nazishizeyo itariki 30 kwezi kwa 11 muri 2025 apeni zimaze nk'amezi 3 ariko nsubiye inyuma gatonya iyi ni deuxième essai premier essai yahari initiative nakubari ko nayikuye kuwitwa Aloise we rero d'après ibyo nabonye ntabyo yarazi neza kuko ubwa mbere twarashizemo amafi amajana 5 ndaba nyene nashaka kuraba yuko ziresisa hanyuma tugira rero y'umwavu ambarati shamu umwavu ndabaza none umwavu ngana gute tushamu ibene y'umwavu w'igisyogoro cy'inka ibene yose puisque atavyo narinzi jewe ndabikora nkuko yabimbariye izo fi twazishizemo ari ku munsi wa 6 ku munsi wa mbere zose zari zapfuye mu gupfa uzibona zireremba zose cyazijya hejuru cyane muhamagara mwereka ntihe bya bintu niho rero twavyiga tugasanga zishwe no kubura oxygene donc umwavu winuze gisyogoro cyabe cyinshi hanyuma mu nyuma niho naca ndonka ijya koperative baca baraza bati ikosa ryabaye niri mwashize mu mwavu mwinshi ubu rero ni mu vidure byose mukuremo tutangure gushasha cyamba oblige rero yuko bividura byose ndabitera hariya mu ntuze mu bitoke turawoza bassin tushama yandi mazi mashasha nca ntangura gushasha bobo bavuze ati apeni shamwe indobo imwe gusa y'umwavu hanyuma n'ikicasi na twagikuye mu rugombo bacita nuzenya azola ikicasi zirakijya kugira amazi abe ampe verte hanyuma kandi ikicasi ni nka parapluie yazo igihe hari izuba ryinshi ifica zigera munsi y'icasi zikaba nka protection y'ifi yego none muri ko muraba twabonye muri ko muragaburira ibyo kuzigaburira mubona bikorohera aho hafi bisanzwe egome byo kugaburira izo fi d'après abanyere banyakadra bo muri coopérative Ejebo n'utudagara duto tubonga ku isoko kandi turaboneka aho ikiro kimwe kugugwa ibihumbi 15 hanyuma ukacurondera ntuzenye na sondo mais hajya ku isoko nyene ziraboneka ukacuvanga weje kuvanga misi yose awiter isazi ibiri ukacuzigaburira kujya nabiberetse ariko kandi nuziha misi yose uzihaye inkuna musi kwa mbere ucusiba ku musi wa kabiri ukazisubiye ukaziha ku musi wa 3 ugenda usiba umusi umwe yego biraboneka ari ubundi bugranula burimwo amavitamine agafuko kagwa 250,000 mugabo sindashobora kugura agafuko kose nzanagura nk'ibiro 3-4 ndazishira malheureusement muje musanga atacumfise mugabo natwone turamfasha injya ziraboneka ndabona ko
muri ko murakora byiza kandi by'icitegererezo ndetse n'abandi higira ubumenyi na cyane cyane na ndimo ikiganiro cy'uko turakorana ikiganiro cyitwa gato karakura urabona ko ibikorwa muri ko murakora muravye umutahe bisaba mubona ko n'urwaruka rw'uno munsi rushobora kugerageza ibikorwa n'ibirimo muri ko murakora cyane gose kuko na jewe nta mutahe munini nari mfise nakora ariko ni mukokuruke ataco nkora ubunya ibinya je ndumiza cyane iradiyo ndumviza abakuru ibyo bifuza ndumviriza kandi nkagerageza kugenda nkurikira intuze nyamakanda y'abadutwara izifi uwo ari we wese ufa ufise ahantu hanini yinya mu rugo urashobora kubikora buhoro buhoro. Ikintu nabonye gitwara amahera menshi ni kubaka iyi base. Nakore ko je nayitanguye mu kwezi kw'indwi nayubase mu mezi ashaka kuri 3-4 uko ndonse makenya ariko ndayubaka. Ego shase kuvuga yuko uwo ari we wese arashaka kugira iyi ipima 45 metre kare ariko ufisa mikoro asanzwe arashaka guhera no ku metre 10 10 metre kare 5 metre kare uriyo gushira igihumbi agashiramwo amajana 5 kuko ababizi ijya koperative bavuga yuko après zinane umwaka haciye ushizemwo naberetse ko nazishizemo itariki 30 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 itariki 30 z'ukwa 11 2026 ziba zikweje umwaka. Donc ifi imwe irashobora kuba ifise ikiro kimwe n'amagarama 200. Donc ngaha hakuze nk'izo igihumbi urumva ko n'abafise toni imwe n'ibiro 200. Ugiye ngaha ifu ku isoko ikiro kimwe cifu bunya ni 25 ni 20. Urumva rero ugwijije cyusanga harimo inyungu. Naho navuze ko zijya ntuzenya amafaranga 10,000 ku munsi simisi yose tufate nk'ibihumbi 30 par semaine. Ugwijije niyo n'indwi 52 urumva yuko giye twara mu miliyoni n'amajana aho ni kuzigaburira. Donc uba afise amafaranga nayo bari makenya ibiyo bikora. Ikindi kintu no babarira nuko amazi yayo kubera ko aba yagiyemwe ibyunyunyu byinshi. Haraje undi muntu ari muri yo koperative Ijebo arambaye ati burya ntuzuzura yahomba ko n'aya mazi afisa akamaro. Aya mazi rero ubonye uriye kuyasesa hariya nace niga ukungene nogira akarima ko mu rugo. Donc cendagira ndubaka ngahonya nca natanguye l'année passée datera intore. Datera ntuzenya les aubergines sauvages ni kwazita mu Kirundi bazindugwe ku bantu two turakura ushobora kufise nka diabete cyangwa ababanye inganda bazi benshi bagwaye iyo ngwara l'année passée baraza bakaha n'uya Aloise nyene akaza kaha zingahe akagenda. Donc abigira kugira ngo n'izo ntore naje ndazikenera umukozi nkaba uriye kusa amafaranga ngiye kugura intore ntiraba ngize ziko zirahishira tora hajyanya. Yego donc muhinduke gatonye iyo mifuko hari indi projet uvuye mu vyifi mugabo nariko ndavuga akamaro k'aya mazi ibizino ahonye mu mifuko yose shaka ndatera ibizino nahari yose nahabika ibizino ndashira ibizino nari imbere ndaza kwabereka ntera ibintu byotuma ngira autosuffisance y'utuntu duto tutotuma nza kurondera ibintu nsoma ndondera ibintu n'amafaranga n'uburyo ari butonya nabare ko ndumukukuruke. Hanyuma akanya birwara bisigura yuko ari akarima ko mu rugo gafasha. Yego ibigori byose urabona chase mugabo byo byose ndabirima ngaha ni occupation umuntu agira kugira iyo kipe n'imyaka iriko irambana. Ego koze ko twagira cyane iko mu kiganiro turiko turakorana none nuko murabona ko iki gikorwa muko murakora naco kizoba cyane kizofasha muri yakono kazoza aho mwavuze ati muca mu makanda cyane
y'abadutwara. urabona ko ubugorozi abubwijukira cyane nkuko mwabikoze nkuko nyene ndaza ko kibabaza murabona ko buzogufasha na cyane mu guterera muri yambono kazoza y'igihugu. Ego cyane kuko nakuba ariko ndi muri quartier mbara n'abandi kandi benshi ngana bakukuruka inkanje bamwe barabasoda abandi n'abantu barimo turakuze nka jewe ndashika imyaka 70. Urumva rero iyo ugize akantu nk'akanya ukakurikirana uriyo gutumwanya uje marigara cyangwa kuvuga ibyo umuntu avuga ukicara mu rugo uwari wese yoba akeneye ntigiye zoba zamaze kuroba kaza ati Mutama ndafise ibihumbi 10 impaka ngende kugira kuko imyaka dufise baratubuza kujya la viande rouge sibyo hari umuntu azoba avuze ati je ndakeneye agafi kwa Mutama ndashaka kuvuga nti ingutore paneserma kugurisha yego kugurisha bwira ndonke injya ndazigaburira mugabo benshi ngahanya je n'ababanyi kandi benshi n'abagenzi nta muntu rero yovuga ati narayibusa ndakeneye agafi ngagere ntamuhaye no muha ko murakoze kuko muri ko tuganirira ko muraraba bene imigambi mamutunganije abona ko ishobora gufasha uko mwebwe biko birafasha ikibano cyane biciye muri iki gikorwa cy'amyereko mwagize urabona ko imigambi umuntu atanguje ko ishobora kumufasha gutera imbere igateza imbere n'ikibano ndetse n'igihugu. Nivyo nakwishuye ikibano ni ikintu gihambaye cyane navuze yuko nk'ibitangura l'objectif ni kwari kuzidandaza oya je objectif no kumubanyi yo haca nayo bafisa make nkamuha nakwari ko ari ibintu ni autosuffisance mu rugo mugabo n'ababanyi ayikeneye n'ukuri jewe ntiyogera ntamuhaye. Urumva rero ndabigira ku nyungu zanje ariko ni ku nyungu z'abagenzi simvuze ko uwari wese yohita ngaha ngo ndamuha oya muganda afise abantu b'abagenzi tugendana tukundana tubana ikibano rakibona nego ni objectif ya mbere nari mfise. Ego muravuze yuko muri ko murashikana imyaka 70 ego kuvuga murahumuye nabwe ibyishimo tubwira cyangwa mubwira abajene baba bari kwaradukurikirana urabona ko gatora ashobora gukora cyane gose none umuntu ushikanye imyaka 70 ntuba waraciye imyaka 12 15 ego me kuko ikintu kibi nuko umuntu afisha umwanya ufisha ubusa uri mutonya ubukomeye urashaka gukora n'ibintu bijanye n'inguvu bufise nako ariko je ndumwubatsi n'ubu ari ubu mfise iyo myaka ndose ibiraka byo kubaka inzu kimeze kose ama etage niwo muganize ndomwade nize jeune civile ibintu byo kubaka ndabikora mugaye igihe ntabironse ndiyo kipa ngakora utuntu nk'utwo nyene kugira nishure ikibazo cawe uwari wese nayo afise imyaka mikenya urabona akazi kubu karagoye nuheze ishure ngo ushoka nka kera twe tugeze ishure baratugwanira wafa guheza ishure ukabura rusakazi ubwo nyene mugabo urabona ko bigoye urashaka gutangura no kantu gatonya kubusa no kuri mu myaka 2 ubuteye kure. Twabonye akabijya batunze imbata batunze inkoko batunze n'ingabo yashaka icyo ziba bisaidiza cyane muri ubutunzi bw'amafi cyane mujanye no kuzigaburira cyane gose nakubere yuko jewe natanguye izifi mugabo ababizi bavuga yuko yajya amantu zenya ndayita amavyi y'inkoko sintinya kivuga yuko afise akademinero kwifi donc nari kubaka hejuru ngahanya akazu agapulaye nkashamo naho zoba inkoko 3-4 yajya amantu ze yayo arafise akamaro kunuzeye mugabo nacenda ndazitungira ahandi hantu bagakura y'amantu zenya baterera bikabera nk'ibiryo inkwavu n'umwavu zirazana umwavu nazone
inkwavu ziramfasha mu kurondera umwavu wako kantu zakarima ko mu rugo naberetse. Hanyuma kandi inkoko ziramfasha na je nshaka kwigaburira. Urukwavu nshatse urukwavu sinja gusuma. Amagi naberetse amagi cyangwa ndaza kuyabereka. Nshatse kurya amagi je singura amagi. Niyo byose bituma byampaye cyimvye cyukora utuntu duto twotuma mbaho tukamfasha muri iyo nzira. Kandi ntaguce mu uvuga bimwe ndagurisha kugira ndonke indya z'umugambi mukuru ari we ifi. Nukuri iyo umuntu abaye umupensionnaire c'est pas la fin du monde. Oya, umuntu urashaka kukuruka ko nta wama afise ubukomezi bukora. Donc ibi bintu umuntu akora ubikora kugira ngo d'abord ubuje mu rugo, ntuwame ku ntebe wicara ku ntebe cyangwa mu mafute wicara amafute uri ama televiziyo. Oya, arusha guhaguruka wewe nyene nakwe ko ngaje atamukoze nkoresha. Je nyine ndahaguruka akaba je ndazigaburira. Je nyine nkagira nkafumbira ntuzenya turima tw'intuzenya. Je nyine nkagera mu nkoko mu nkwavu nkazigaburira. Naho no buja amasaha 2 ku munsi biramfasha mubiri. Ayo makonyera uva abantu bagwara kubera kwicara. Jewe rero je préfère kuguma mbuja mu rugo. Nico gituma ntashizeho umukozi. Je ubwanje ndavyikorera nkabona yuko au moins mu rugo ndiko ndabuja ndashaka kugira ibirometero 2-3 ndiko ndakora utuntu. Birafasha rero pasellement mu bintu bimfasha mu byerekeye ifungurwa no kumagara biramfasha. Ugwaruka cyane cyo nobara nuko navuze kare yuko akazi ko kagoye. Oliye yuko tumwanya rero uja marigara urabona abana bubu kune bameze ukasanga ataye umwanya ariko arakina ikarata, ataye umwanya ariko araraba donc ari ama studio y'imizike y'amantuzenya. Ufisi ntuzenya umwanya ukagira akantu gatonya nako ari gatonya. Nukuri karafasha ko ugatanga uno munsi kari ko nko ku 500 n'akarero ntanze. Nukuri mu mwaka ubufise nk'incuro 3-5. Donc buhoro bukunze igihonyi uhera kurayonya umuganda kuraye ko mu myaka 2-3 nta muntu numwe wabugisaba ipataro. So abantu ukimugora ati papa ndakeneye souplesse ndakeneye ikiratoya wenyine uri hari benshi nzi aho hepfo aho mu Gatare batunze inkoko bagurisha intuzenya amagi. Usanga umwana yifashije atagora abavyeyi nk'abakonsera rero gutata umwanya biyumvire gukora ikintu cyo tuma de revenu bazironka facilement. Nino ngaho ikiganiro cy'uno munsi gato karakura kirangiriye. Mwumvise impanuro za Rushoza Jimmy asanzwe ariko ararangura igikorwa cyo kororera amafi aho asanzwe abaye igikorwa kidasanzwe kandi kitamenyerewe n'abantu. Akaba yatanze n'impanuro kugwaruka na cyane kugira ngo rutangure gukora kugira ngo nago rushobore kuzoshika aho gwifuza gushika. Akaba yatanze n'impanuro kandi bamaze gushika mu zabukuru. Mumve ko iyo umuntu bicitse akaja mu zabukuru ko ubuzima bwiwe butaba burangiye yo kuyumvira ivyo yokora kugira ngo abandanye abaho nkuko abishaka. Nino mu kiganiro cyo hanyuma. Kino kiganiro mukaba mugitegurirwa n'insamirizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Kikaba cari kiremeshejwe na Jewe Jean Pierre Nkunzimana naho buta.